Kwigenekerezo rya gatatu gitugutu uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero Methodiste ini mu Burundi yarifadikanije n'abakristo b'iryo shengero mu bubwiriza bwa Giharo mu ntara ya Rutana mu masengesho yo guhimbaza Imana hamwe n'ibirori byo kwimika umukuru w'ubwo bubwiriza Reverend Pasteur Jean d'Arc Ndururukije. Mwijambo yashikirije abari bitavye ivyo birori umukuru w'inama nkenguzamateka yarabahaye impanuro zitandukanye harimo gukunda igihugu kugira bagiteze imbere, gutera imbuto zirobanuye, gushira indimo hamwe zirenze hegitari 2 kugira leta izoshobore kubagurana imbuto n'umwavu bazokwishura bimbuye. Ibihe byo kurima bisa n'ibyatangiye kandi byarageze, duhamagarira dutangure kwishengero. Numvise nashimye amatangazo yuko mwahamagariye abanyeshengero kwenda kurima iriya mirima y'ishengero. Turifuza yuko tugwiza umwimbu nk'abanyeshengero, tukarima ahari imirima, tugateragira tukarima, kugira ngo nanone muri ya ngendo ya leta yo kugwiza umwimbu natwe nk'ishengero ntidusigare inyuma. Turime irya mirima yacu y'ishengero, tuyirime, duteragire imbuto zirobanuye. Nimba dufise ihegitari zirenga 2 turahiriwe, genda muyirime. Mudafise imbuto n'umwavu muce mugenda kwa musanteri. Leta mvyeyi yaratanze uruhusha yuko abafise imirima irenga amahegitari 2 bagenda bakabaha imbuto n'umwavu hanyuma bagateragira bimbuye bakishura iryo deni.